Ku munsi wo kugurura ibikorwa vya Groupe Biblique vy'umwaka w'amashure 2020 ushira umwaka w'2021, Burundi Gospel TV yagendeye ishure rya Lycée Municipal yo ku Musaga riri mu gisagara ca Bujumbura commune Muha. Ivyo bikorwa bikaba byatangujwe n'umwanya wo gutazira no guhimbaza Imana. Edgar Murongozi wa Groupe Biblique wo kwiryo shure akaba ari we yigishije. Umuntu umwe yafashe imbuto acyita ku rutare. Biritse vuga ati bene nk'uyu yafashe imbuto acyita ku rutare. Nabumva ijambo ry'Imana bagaterura intebe bakaryoherwa wow godipa mugaba ataha. Ugasanga no na life kwikije mama jambo. Ako nabwo ikintu kimwe. Iki nico gihe cyarememe ijambo ryose umviye muri kino gicaniro. Ugiye kuritana indwi yose n'umwaka wose ugibuka. Iyo umuntu yakiriye Kristo Yesu abakiniye bitatu. Identity. Capacity. Authority. Abamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika. Sawa. Mu cyonge kivuga ati yabaye authority. Ya hanyuma cyangwa kubona kenshi ujye gutura karanga mu cyangwa identity mu komine nibashobora kuyiguha utanditse mu komine. Igihe wiyandikishije ucuhabwa identity. Igihe wakiriye Kristo ucuhabwa carte identity. Identity kuranga ati wowe uri iki? I am a son of God. I know what I'm doing. Hallelujah. Ndazi cyo nikunda yakora umwana w'Imana neke ubuzima bw'Imana. Ivyo bikorwa bikaba byarangiye bamwe mu bari baje gushigikira abo banyeshure bagize ico bashikiriza. Twaje ngaho kugira ngo dushigikira abanyeshure ngaha muri ouverture ya Groupe Biblique y'uno mwaka kandi byagenze neza cyane. No kuvuga kuri uno mwaka twiteze ibidasanzwe kuri ino shuri. Twaje kugira ngo durevele duhagurutse urundi rungano ruri musi yacu kugira ngo rushobore kugaragaza ubuzima bw'Imana biciye mu kumva cyane inkuru nziza. Ico no babwira hano nuko nk'abajene tungana nuko bobandanya baguma ku ijambo uko ijambo niryo ryarenye ibintu vyose. Yohana rimwe ravuga ko jambo yamyeho jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Nta kintu na kimwe Imana ikora muri Bibiliya itavuze. Imana iravuga ibintu byose bikaba kuva muri Genese gushika muri Apocalypse. Imana iravuga gusa. Novuga yuko iyo umenye ijambo ry'Imana warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ibintu byose birakumvira kuko ijambo ritekeye ubuzima bw'Imana. Ufite nico tumavuga ati jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Iyo uvuze ijambo ry'Imana uburungitseho ukubaho kw'Imana kukagenda kugahindura ibintu vyose, ugutumbereza mu bintu vyose ukeneyemo impinduka. Nk'abajene bari ku ishuri bakeneye kumenya cyangwa kugira capacité yo kumenya ibintu vyinshi mu byerekeranye n'amashuri, uriyatura kwa majambo kuko akanwa kacu kararema. Uravuga ati mwizina rya Yesu Kristo jewe nama ndi imbere kandi sinigera nanigwa. Uburi kuraviyatura kuburi kurarungika ijambo mu buryo bw'imwe kuko Bibiliya tubwira neza uko ibintu byose mubona n'amaso byashizweho n'ibintu bitaboneka. Ibintu spirituel byo bishiraho ibintu physique kandi ibintu spirituel bifise ubushobozi bunini. Nico gituma muri Bibiliya aravuga ngo umuyaga urashaka kutawubona ariko ugurura n'amazu. Nico gituma hano babwira yuko abantu bose bashaka impinduka mu buzima bwabo nta kindi kintu ushobora gukoresha atari ijambo ry'Imana kuko niryo yaduhaye. Ijambo ry'Imana ni ubushobozi kandi ni Imana. Hari abanyeshuri benshi usanga nubwo baba bari abakobwa cyangwa abahungu ugasanga bariko baragira mu dahesha Imana icubahiro mu bunwara mogi inzoga markole n'ibindi, ariko turashima Imana kuri no etablissement ubu vraiment byarapungutse cyane kuko benshi basigaye hasi umutima wo guhimbaza Imana hamwe no kumva ujya mudiho uri mu guhimbaza Imana bituma
bibakwega bakava muri biga bahoramwo bakifuza nabo baza babigira umenga ni muri ca kirori ariko mu nyuma bagaheba bagahinduka. Turashimiye Imana no muri iki gikorane yuko hari benshi barenga nka 35 bashoboye kwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwabo kugira ngo nabo bashobore kwamamaza izina ry'Imana. Turizera yuko aha kwishura ryacu rya Lycée Municipal de Musaga inyuma kino gikorane hagiye kuba inyota n'inzara ku munyeshure wese yo gukorera Imana. Ndizera yuko inyuma kuva ngaha bagiye gusengera abagwayi bagiye kuba impinduka miryango hagiye kuba changement hamwe n'abavyeyi bavuga ati vy'ukuri abana bacu ntibasigara ubusa uko ari ikintu bakiriye muri kije kibanza. Cyo nashaka kubwira n'abandi bose sino Lycée Municipal de Musaga gusa ariko ndazi hari amashuri menshi kandi benshi ugasanga bari ku mashuri ariko ntibariko baragaragaza impano ziri muri bo ugasanga mu mapoze nukugenda gufata igitumbura cyangwa kujya mu marigara no mu bindi bidashobora guhesha Imana icubahiro. Ico nagomba guhanura rero nuko umwe wese ahari hamwe n'icimana yamugize novuga ngo kuba maze kwakira umwami nk'umukiza mu bugingo bwabo. Hari benshi usanga bariko barinyegeza ku mashuri ariko nagomba gusaba yuko uwo wese ahari niyegere groupe biblique nimba afise impano yo kuvuga ubutumwa avuge nimba afise impano yo kuririmba ririmbe nuko natwe kuri no etablissement hari abavuga ubutumwa hari abatamba ikirundi hari abarapera vraiment biranezereye cyane. Rero nashaka gusaba wose bivanye n'umuhamagaro wuko yumva umutima umusunikira nabe uwo kuguma yicaye gusa ariko agaragaze n'ubuzima bwa Kristo ku ishuri ryari ryo ryose ariko Emmanuel noha abanyeshure cyane cyane abiga muri no shure rya Lememe canke se n'abandi bajene bari mu gihugu cy'u Burundi batarakizwa Emmanuel nobaha nuko bokwirukira kuri Kristo kuko aho nyene umaze kujirukira winjiye muri protection divine winjiye mu ruhande rwose Satani adashobora kugufata byoshe uko winjiye muri protection divine yawe sigara uganzwa n'Imana nkuko wamwakire nk'umwami. Ndabwira ukuri nta buzima ufise kuko atamwana wayo ufise ariko ufise umwana wayo atekeye buno bugingo ufise buno bugingo utangura kubaho nk'ishareme gishasha utangura kubaho nk'umuntu azi icatumye abaho. Ntitwashizweho ku isi kugira tuvuge twashizweho ku isi kugira tugaragaze Imana itekeye muri twebwe. Rero hariyo mwege mukitwa abantu b'Imana ngwino muri kire kwa Kristo Yesu ugira mwinjire mu muryango waho mwitwa abana b'Imana. Mu bari mashuri nayimeje kubivuga nuko bo bandanya biga cyane na cyane cyane ariko nkuko Bibiri ivuga ko ubwenge intango y'ubwenge ari kubaha uhoraho. Iyo umaze kubaha uhoraho uragira capacité y'indirenge yo gushaka gutahura ibintu byo muri nose no kuvuga no kwiga cyane ukiga nkuko bisabwa mu mashuri ariko utibagiye kurondera Imana. Kurondera Imana naho ni ikintu gusoma ijambo ry'Imana ukongera ugasenga ugakunda kandi kuja mu makoraniro kuko abera bakoraniye umwe wese ariko aronka ubushobozi buhambaye. Niko ndavuga ku mashuri urarondera groupe biblique ahiri ku shuri wanyu apana gusohoka gusa utaha kuko biragufasha gukura mu buryo bw'impemu. Noshimira cyane gose nk'aba abarimu nashimira cyane n'abavyeyi bashoboye cyane gose kuturekurira abana bagashobora kuza muri no evenement. Turabashimira cyane turashimira n'abayobozi bino shuri batwumviriye ko bakatwemera kuduha ikibanza tugakora. Turabashimira cyane gose imwe vyimva mutima umutima wafise reka bawugumane kandi Imana ibakoresha. Turizera yuko hagiye kuba n'impinduka mu mafamiye y'abanyeshuri benshi batandukanye. Umunyeshuri wese yagiye hano yajeserukiye famiye kandi ni nkuko impinduka igiye kuza muri famiye yose. Ndashimira cyane gose abayobozi ndashimira n'Imana cyane kuvyo yakoze kandi ashimira cyane n'abavyeyi bashoboye kuturekurira abana.